Amahoro y'Imana abane namwe. Reka tubaramutse twongera tubaha mwiriwe canke igitondo ciza n'ijoro ryiza n'umuhingamo mwiza bivanye naho muherereye ku mpande zine z'isi abakunzi ibiganiro vya radio television de la jeunesse africaine pour le développement na cane abakunzi b'ikiganiro amagara meza. Twizere ko mumeze neza kandi mufise amagara meza. Natwebwe kuri radio television de la jeunesse africaine pour le développement tumeze neza kandi dufise amagara meza. Muri ko kiganiro rero muri kumwe nanje Fabrice ndi mu rukundo. Mu kiganiro cy'uno munsi tuza kuganira kubijanye n'itangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida. No kuvuga kubijanye na yandwara ya monkeypox canke variole du singe, mu kirundi ni ibihara vy'inkende, mu kinyarwanda naho ni ibishiti vy'inkende. Twobamenyesha ko iyo ndwara ni indwara yandukira kandi ikica n'ingoga mu gihe utanyarukiye kwa muganga. Twobibutsa ko iyo ndwara yatanguye kwibonekeza mu gihugu kibanyi cya Kongo. Iza kugaragara mu Burundi ku itarike 25 z'ukwezi k'indwi uyu mwaka wa 2024. Nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida muganga Ridwine Baradahana. Twamenyesha ko iyo ndwara yamaze kwibonekeza no mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho abantu bashika ku 12 ari bamaze kugaragaza ibimenyetso by'iyo ndwara. Nkuko byavuzwe na muganga Edizo Rwagasore agiye kugwanya indwara zibiza mu gihugu cy'u Rwanda. Bwana Edizo Rwagasore yasavye abanyarwanda yuko boyirinda na cyane bakurikije bimwe mu bimenyetso tuza kubabwira ngaha byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida ngaha mu Burundi. Ego nkuko bishikirizwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida no kuvuga ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida hano mu Burundi, ubushikiranganje bumenyesha ko iyo ndwara ya monkeypox canke variole du singe mu kirundi ni ibihara vy'inkende, mu kinyarwanda twebabwiye ni ibishiti vy'inkende, iriko iragwirirana mu mihingo y'igihugu cy'u Burundi. No kuvuga iriko iribonekeza mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi, tutibagiwe ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Kandi iyo ndwara yandukira benshi cyane kandi ku rugero runini. Rero ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida busaba abarundi kwirinda iyo ndwara. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bumenyesha ko iyo ndwara yandukira biciye muri ibi bikurikira. Ubwa mbere, gukoranako mu buryo bwose n'uwayanduye. Ubugira kabiri, gukora ahantu canke ku bikoresho nk'ivyambagwa, ibisaswa, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi vyandujwe n'umuntu afise iyo ndwara canke ibikoko bifise ako karanda k'iyo ndwara ya monkeypox canke variole du singe, no kuvuga ibihara vy'inkende. Ubugira gatatu, iyo ndwara kandi irandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina, no kuvuga gusambana n'umuntu yanduye iyo ndwara uca uyandura ko birumvikana ntujyamana n'umuntu ayigwaye ngo ureke kuyigwara. Ubugira kane twoyirinda ni mu kwirinda kuganira n'abantu twegeranye canke dukoranako. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida no kuvuga ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida bubandanya bumenyesha abarundi ibimenyetso vy'ako karanda by'icyo kiza kugira ngo umurundi wese abibonye anyarukire kwa muganga, no kuvuga kw'ivuriro rimwegereye hakiri kare atarasinzikara. Ibyo menyetso navyo nibi ni ukuvuga ubushyuhe bw'umurengera, kumeneka umutwe, gukorora, gucika intege canke umugongo, kubabara canke kugira ibisebe mu muhogo no mu kanwa, kubabara mu mitsi, kugira amasumbi, kugira uruherehere ku mubiri rumenekamwo amazi n'ibisebe. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bubandanya bwibutsa abarundi ingingo ngenderwako zo kwirinda ico kiza kugira ngo ntikibandanye cyandukira abantu benshi ku rugero runini. Izo ngingo nazo nizi. Ubwa mbere ni mu kwirinda kuramukanya dukoranako canke duhoberana. Ubushikiranganje butumenyesha ko indamutso y'amahoro ihagije, no kuvuga shalom canke amahoro, atagukoranako canke ngo turinde guhoberana canke turamukanya. Ubugira kabiri, gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka.
Ubugira gatatu, kwirinda gukora ku muntu afise ibimenyetso bisa n'ivy'iyo ndwara, ni ukuvuga vya bimenyetso twababwira ubwa mbere. Ubugira kane, kwirinda kubana n'ibitungwa mu nzu. Rero ba bantu usanga bariko babana n'inkende, imbwa, impene, ingurube n'ibindi bitungwa, muragabe. Ubugira gatanu, ni kwirinda gushurashura, ni ukuvuga gusambana n'umuntu afise ibimenyetso vy'iyo ndwara. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buributsa uwo wese yibonye ko ikimenyetso kimwe muri ivyo twavuze ko asabwe kunyarukira kw'ivuriro rimwegereye hakiri kare kugira avugwe neza iyo ndwara itaramusinzikaza, kuko iyo ndwara yandukira mu gihe ibimenyetso biba bitaribonekeza ku muntu. Tubamenyesha ko iyo ndwara ubu tuyaga yamaze kwibonekeza no mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Tanzania be na Kenya. Reka tubashimire kuba mwabanye natwe muri kino kiganiro c'amagara meza. Mwari kumwe nanje Fabrice ndi mu rukundo. Iyi yari Radio Télévision de la Jeunesse Africaine pour le Développement.